nkuko uwo mugwayi Esperance bandetse yabishikirije ngo bamuhohoteye bamuziza itongo ryiwe, akaba avuga ko bamukubise bakanamutera inshinge zishona mu mahaha ari nazo zabaye inyanduruko yo kuja ku musego. Yashimiye rero umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye we yafashe ikibazo ciwe mu minwe kugeza aho abagwa, maze ubu akaba ariko aratora mitende kuko izo nshinge zamuvuyemwo. Mutangura kumukomera amashi umuvyeyi wanje, niwe mawe niwe papa, yambere imwe Imana mberamwe umuvyeyi, yamwe mbaramwo vyose. Imana imuhezagire, imuhe imigisha, yakirwa n'ibihugu byose, amakungu asesere. Ndamushimiye, Imana imuhezagire. Niwe n'uyu munsi inshinge bukeri barazinkuyemwo, kandi ahandi hose baravuze yuko ntaha muhira nkicara mu nkategeka Imana izovuga. Muga amaze kuvuga kuri we kajya ko bazozinkura, naciye numva ndemye umutima wanje, numvise bantumyeko naje nibaza ko birazokunda, kumva n'ahantu hose byase. Ariko Imana nyabushobozi kweri yabikoze, naho mvuga mperemuka ngo tunakomeye hatararuhuka hazokira n'uburenzi. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye yaneguye inyifato y'abagifise ububegito nk'ubwo, aca abasaba mbere guheba burundu iyo nyifato igayitse. Twese twaratangaye, ntamubajije ati byagenze gute, yavuze ko zirya nshinge bazimutera mu rubavu, uko barumutera ariko bamunaga hasi aho baruciye kugira rutere rwinjira, batera ku rundi ruhande bamunagagura mpaka rutera rurinjira. Hanyuma ica birankorako, ndabwira abo tugendana mu misi yose ko boca barondera ibimuranga n'umwidondoro wiwe kugira ngo tugerageze natwe tumufashe tuzi aho tuzomuronderera. Hama rero muri ico gihe nagomba nshimire cyane abagize uruhara rwo kumutabariza, haba muri fondation mugira neza, haba mu rwego rw'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu rujeje iterambere, haba cyane cyane n'abaganga bo ngaha anyu bamwakiriye. Murumva ko abandi bo bamubwiye ngo arindire icyo Imana izovuga. Baramuremesheje, baramwakira, baramuvura, Imana ibahezagire. Rero ico novuga, mwavuze akamutotera abakenyezi, ako kamusa k'abakenyezi gusa nakamutotera abarundi bose. Abantu bagifise uwo mutima w'ubukoko bavavanure nawe, ko atabyo kwica kiremwa muntu, kubera umuntu wese aravuka hama kagera igihe agapfa. Umuntu ashobora kwicwa n'ugwiwe, ashobora kwicwa n'isanganya. Ubu unye baravuga ubwicanyi butandukanye, batanga amashano, bagira ibiki. Ubu rero twabonye n'ikindi rero gitangaje na mwayibonye, je kuva nkona n'irya mbere ndabibonye, sinzi mwebwe ko mwebwabona ibintu mwe n'ivyo. Rero bavavanure nubwo bwicanyi. Hanyuma mwabonye ko twaciye turaba n'abandi bagwaye, twabaravye mu ntumbero yo kwitegurira ihuriro ry'abakenyezi bimboneza ku rwego rwo hejuru, na cyane cyane ko hazoba harimo ibijanye no gufungura neza. Naco gituma twavuze tuti iyo umuntu agwaye arakenera gufungura, arakenera utuntu two kubaka umubiri, na cyane cyane ko usanga hariho n'abagwaye baza bava mu mihingo itandukanye. Kandi kamo nagomba ntera abarundi bose, kandi atanumwe avuyemo, harimo n'abaganga, harimo na mwebwe nyene, twese turi ngaha hambavu y'imirimo ya misi yose turakora ico twahamagariwe gukora, ariko tukabikorana n'urukundo no gufasha biraba twese. Mwabonye nk'ujya mukenyeze ko avuga ko abuze umuti w'umwana. Je ndavye nk'abantu bakora ngaha muri kino kigo, nkaraba namwe bwe mwese mwaciye ngaha, twese tugiye hamwe urya muti ntuba ikibazo ku buryo barindira umutambukanyi w'umukuru w'igihugu kugira bamubwire izo ngorane. Kubera iki umuti uko atawuronka
niko amagara yiwe abandanya asinzikara. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yanahaye imfashanyo abari bagwariye muri ico gisata c'indembe mu ntumbero yo kugira baronke ico bafungura, narirya himirije ihuriro ryo ku rwego rwo hejuru ry'abakenyezi b'imboneza, aho yamenyesheje ko muri iryo huriro hazokwigirwayo ibijanye no gufungura neza. Rero abantu bose babishoboye baze bararaba n'abandi bose bakeneye ubufasha, ntibarindire ngo nakazohaca, kubera murazi ko dufise n'amabanga menshi tuhaza rimwe rimwe, ariko ntimuca murindira ko nobanza kuhaca. Umwe wese rero yumve ko ahamagariwe kubwira umutima wo gufasha hambavu y'ibyo asanzwe akora. Rero turashimira cyane ababitaho, abatabariza uko nshoboye, ndashobora kugira agatererano, ariko namwe mwese muhamagariwe namwe kugira ico mukoze kugira Imana ihezagire ibiganza vyanyu. Mu bisanzwe iyo umuntu afumbatiye, murabona abafumbatiye ibyo usanganye bigumamo, mugawuguruye ibindi birinjira, urugurura birasohoka n'ibindi bawuguruye aho bica. Rero muze mwitwararika urukundo, kugurura ibiganza, kandi nta muntu azokwigeragira ngo ubu n'umusesekara, ubu n'uzomfasha, ibi nibizofasha abandi. Nta n'umunsi n'umwe zokwigera wumva ko umutima wawe wakwije ibyo wawe gusa, kandi utotanga ko ucukura ko dukeya. Hama murazi ko n'ijambo ry'Imana riduhamagarira gutanga icicumi. Natwe ega icicumi, nta mana muzohura igusaba ibiharage, nta mana muzohura igusaba amahera yo kugura umuti. Iyo mana ni nyene n'aba bantu tuhura, abantu aho nikora n'aba bantu nyene ubona imitima yabo izigirijwe n'ubukene, abantu muhura mubona imitima izigirijwe no kubura ikibafasha. Rero tuze turafasha abaduhura, niho tuzoba turiko turategura iyo tuzoja. Mwamenya rero ko umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yatanze imfashanyo igizwe n'umuceri, ibitenge, imitobe y'ubwoko butandukanye iyo bita jus mu rurimi rw'igifaransa, hamwe n'ibahasha ririmwo amafaranga kugira ngo abagwaye bashobore kuronka ico bafungura.